munsi inzego z'umutekano dutumira abacamanza, dutumira abajejwe intwaro ndetse n'abahinga kugira ngo tubahimirize, twongere duhanahana ivyumviro mwishigwa mu ngiro by'ukuri ry'itegeko rishinzwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahimbuye, la loi numéro 1/021 du 25 décembre 2005 portant la protection du droit d'auteur. Kuko musanzwe muzi mwese ko ikigo obedeya kijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahimbuye, mu gihe kitoba kiri kumwe n'izo nzego tuvuze kugira ngo dukorere hamwe twese, tukore turi kumwe, ishirwa mu ngiro ry'iryo tegeko ryoheza ntiryorohe. Muga mu gihe tuzobikorana, tugakorana n'inzego z'umutekano, tugakorana n'intwaro, ishirwa mu ngiro ry'iri tegeko rizoheza rije mu ngiro duhejeje tukabikorera hamwe. Bahejeje izo nzego zose navuze bafashije obedeya mu bikorwa byayo vya misi yose, kuko musanzwe muzi ko n'ibikorwa vya obedeya bitoroshe mu gihe batoba bari kumwe n'izo nzego zose. Ahanini rero intumbero y'uyu mwiherero w'uyu munsi ni ukugira turabire hamwe ukuntu by'ukuri hoba bimwe biboneka ishirwa mu ngiro ry'iri tegeko rijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahimbuye. Nivyo itegeko ryagiyeho mu 2005, ariko kuva iryo tegeko rigiyeho ikigo obedeya kijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahimbuye, murazi ko naco cagiye kujaho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu 2011. Murumva ko niyo hariho iyo imyaka n'icyo kigo kitari bwabeho. Ikindi nuko kumbure n'iryo tegeko kuva rijaho mu 2005 ryaragiyeho rirasinywa, ariko kumbure bivanye n'ibihe twari turimo naho nyene ntivyari byo bikorwa muri ico gihe, byari byihuta. Nivyo ku gihugu camaze gusinya itegeko ritegeza guca rija mu ngiro, ariko muri ico gihe byaragoranye gato. Murumva ko n'itegeko rishiraho obedeya ryagiyeho mu 2011 naryo rijaho kumbure ikigo kigiyeho kugira ngo gikore neza kirasaba, murazi ko hasabwa uburyo, haba n'abakozi ndetse n'ubundi buryo butandukanye, kuko musanzwe muzi ko iki gisata kiraba iby'agateka k'abahinga cari gisata gishasha hano mu Burundi. Ariko ntitworeka kuvuga ko kandi muri iyo myaka habayeho nayo no kwita amadefi, kuko iryo itegeko rigiyeho ku bisanzwe haba hakenewe ayandi mategeko mperekeza. Muri ico gihe rero navyo ico kigo cy'igiho obedeya harasabwa umwanya w'uko hajaho ayandi mategeko mperekeza aherekeza iri tegeko rijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahimbuye. Ndetse kandi iyindi defi yo bihari yibonekeje nuko baba bahinga ubwabo, ndetse muri rusange baba n'abajejwe ico gisata ca droit d'auteur, abokoranye donc les institutions publiques qui sont directement concernés par le droit d'auteur, batari bwahimirizwe by'ukuri ku buryo bose ico gisata babifata nk'ibikorwa vyabo, ntibari bwahimirizwe ku rugero rushimishije. Abatumire b'uyu munsi turabasaba igikorwa gikomeye cyane, turabasaba gufasha ikigo obedeya mwishirwa mu ngiro ry'iri tegeko. Bavuze gufasha nuko haba ku rwego rw'abapolisi bafise uruhara ntangere mu byo bofasha muri iki kigo, na cane murabona nk'iyo obedeya igiye ku bikorwa vya misi yose kuri terrain, ihura n'ibibazo bitandukanye ku buryo batari kumwe n'inzego z'umutekano hashobora kwibonekeza n'abakoresha ibikorwa by'abahinga banka gusinya amasezerano kugira ngo bashobore kuriha ako gateka k'abahinga. Ukuvuga rero aba bajejwe umutekano nibaheza tukaba turi kumwe mu bikorwa byose no mu bikorwa vya obedeya bizotworohera
muri ivyo bikorwa vya misi yose dusaba abakoresha ibikorwa vy'abahinga kugira ngo bashobore gusinya amakontra ndetse bace bariha n'ako gateka k'abahinga. Urwego rw'intwaro narwo ni urwego rukomeye cyane narwo, tutari kumwe tukorera muri ya nyabutatu tudashobora kuvuga ko ico gikorwa coroshe. Nabo rero bisaba yuko tuba muri ivyo bikorwa tuba turi kumwe n'inzego z'umutekano ndetse turi kumwe n'inzego zo mu ntwaro, kuko inzego mu ntwaro nibo baba begereye abo abene gihugu cyane, nibo baba begereye abakoresha ibikorwa by'abahinga ndetse baradufasha no kutwereka ababikoresha naho tutazi bakadushikana.